none natwe turaraba muri Korani, tukaraba muri hadisi, bantuza bakaraba muri Bibiliya, bakaraba mu ndirimbo ivyerekeye gushigikiranya n'icubahiro mu mbona kazoza hamwe. Tubiage media ruremesha migi yangu komera ramba tsimbatara amahoro kuri twese muteramishi wacu tubiage media. Naha ntidushobora kubideha, ibikorwa birabandanya. Indongozi nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu muramubona ko atasinziriye. Imigambi yo guteza imbere abarundi, imbona kazoza yabashize imbere ntiri mu mvugo gusa, iri no mu ngiro. Gikuru twebwe tuje inyuma dukurikire, kandi ntidukurikire gusa nk'intama, dukurikire twerekana natwe ko twatahuye, kuko umumwe wese ni ndongozi. Twumvise mu ntango ko Musa yabwiwe ingene agabanganya uburongozi kugira byose ntibibe ku gatwe kiwe. Hajya rero haravugwa leta yiwe, hakavugwa intara, makomine, amazone, imitumba, gushika no ku nama shingiro. Niyo mpamvu rero burya indongozi ngaha turi benshi cyane cyane. Rero hariho abantu nturangiza ntabavuze najewe nivuga, abakozi b'Imana ni ndongozi ku mashengero, ni ndongozi ku misigiti. Mugabo iyo igihugu kiriko kirava niyo kiriko kiraja umenga habituhusu, umenga ntibituraba. Twebwe twibereye kuraba ivy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingene bisigura ivya Saudi, ingene bisigura ibyo mu bihugu byose gutyo oye. Mugabo ntabyo turiko turasobanuramwo bidufasha kubaka igihugu cacu. N'abasoma Bibiliya nabo nyene ndabona ko ari uko nyene bariko barasoma ibya Mariko, ibya Luka, ibya Mateyo, mugabo ntibariko barabikoresha mu kubaka. None igihugu igihe cyaba kuriya cyabaye, igihe cyatabagara, twebwe ntitwariho. Abakozi b'Imana siyo bari bakoze iki? None ubu kibandanye cyitwa gikene, dufise indongozi ziduha imigambi, zitwereka aho twofatira tugaca tuvuga. Twashaka tukavuga twisunze ibya Mariko na Mateyo, none bo ntibakora. Twashaka tukavuga twisunze ibya Muhamadi na Umari na Abubakari, barimo abakozi. Abubakari yari umugwiza atunga, yarakora. Abandi bari aborozi, barakora. Dufatire kuri abo maze izo nguvu zabo, ubwo buhinga bwabo, twunganira igihugu, tubwubakishe igihugu cacu. Naho niho indongozi izo bimaze kwerekana ko yamenye gutora umuti w'ibibazo bya bene gihugu. Kuko twebwe abakozi b'Imana hari igihe ndaba nkavuga nti turacari mu bukoroni. Abandi barikukiye ariko sisi bado. Igituma mvuze gutyo niki? Ngo hariho umukobwa ahawe akazi ko mu nzu, asinya amasezerano yo kuraba ibikorwa byo mu nzu byose.
arabyemera. Arangije rero ubwo nyene umwana aja kwivayanga mu condo, mbere hari nk'ikintu cy'igipisine aja kukigwamwo. Umuntu ariko ararengana tewe mukorega banza ureke ibyo uri kurakora, uraba uriya mwana agiye kugwa muri kiriya kinogo. Kobwa acasubira mu nzu, abanza asimbira mu nzu, araba ku masezerano asanga ibyo basezeranye nta bintu byo kuraba umwana agiye kwita mu kinogo birimwo. None natwe turaraba muri Korani, tukaraba muri hadisi, bantuze bakaraba muri Bibiliya, bakaraba mu ndirimbo ivyerekeye gushigikiranya n'icubahiro mu mbona kazoza hamwe. Omari ntavyo yavuze, Abubakari ntaho ndabibona, na Mateyo mu mabaruwa yose yanditse ntabirimwo. None twebwe abakozi b'Imana rero turabakozi b'Imana, mugabe iby'igihugu habiduhangariye. Tuve buzimu tuje ibuntu. Bwira mugenzi wawe uti harageze ko duhindura ingendo. Munkundire rero nsozere n'agasabisho, nsaba Imana rugira byose itubabarire nk'abakozi b'Imana. Itubabarire kuko ibyashikiye kino gihugu byose abakozi b'Imana ndaco twakoze, kandi ababikora benshi biga iwacu. Bamwe mbere kwa padiri yarambwiye ko bagiye kwiregiwe ingene babigenjeje. Niyo mpamvu rero dusaba Imana rugira byose itubabarire, iduhe guhinduka no kumvira indongozi, kuko Imana ntituzoyikorera mu ijuru, tuyikorera ngaha ku isi. Ibyiza dukoze nibyo bizoduhesha agaciro muri iryo juru twipfuza. Imana ibahezagire mwese. Uwiteka